Bakunzi bahori CANAAN TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yo dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, utwitwararika muri byose. N'uyu mwanya mwami Imana utugiriye neza kuba imbere yawe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. None ndasenze ngo mpwemu yera umufasha mwiza twahawe, zubane nanje ngirire neza, ninasama wivugire kundi igikoresho cawe niwemera kunkoresha ndazi neza ko byose biza kugenda neza. Shimwa kandi wubahwe muri byose na hose mu izina rya Kristo Yesu nsenze gutyo, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ntushobora kuvuga ngo uri umwana w'Imana utuzuye mpwemu yera. Haleluya. Ntushobora kuvuga ngo uri umwana w'Imana ariko utarongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Abana b'Imana barongorwa n'amategeko yo mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice 8, dusome kuva ku murongo w'14 dushikane ku murongo w'17. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Umbise ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Sabakiriye agakiza bavuga ngo twarakijijwe, mugabo ugasanga babivuze ku munwa, mpwemu w'Imana ntabarongora ntabana nabo. Abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Niwe atuma dutaka tuti aba data. Mpwemu bwiwe abwiririkana na mpwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, baraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhabwa ubwiza nawe. Amen. Urumva ikintu kikugira umwana w'Imana suko bivuga ko arabavuga ngo genda umwana w'Imana jewe ndiki. Hari iki kugira umwana. Haleluya. Hari iki kikugira umwana. Bisigura ngo abantu bose baba mu rugo rw'umuntu, bataha mu rugo rw'umuntu, bose ntibitwa abana biwe. Iki kukugira umwana w'umuntu nuko aba yarakuvyaye. Haleluya. Nuko aba yarakuvyaye canke yarakwadopsa akakwemanga ati wewe ndakwemeye nk'umwana wanje, mufise uburenganzira nk'ubw'abana nakuye mu nda, uri uwanje. Haleluya. Akabyemeza imbere y'amategeko, bagasinya bakavuga ngo abaye umwana wa kanaka. Haleluya. Haleluya. Rero bisigura ngo hari abantu benshi bazi ngo n'abana b'Imana ariko atari bo. Haleluya. Kuko iki kugira umwana, murumva ko ijambo ry'Imana ribitubwiye neza umuntu yitwa umwana w'Imana, ibimuranga ibyo ari byo. Haleluya. Ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose, urumva nibo bana b'Imana. Bewe wumva uyu munsi uri mu gitigiri cy'abana b'Imana, wumva by'ukuri urongorwa na mpwemu w'Imana, niwe kurongora. Urumva kabisa umutima wawe kwemeza ngo je uyu munsi naho no basinzi no byuka nkavuga ngo ndi umwana w'Imana, kuko ndongorwa nande, ndongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Numva gitugira abana b'Imana nuko turongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Ngo kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya. Urumva umwana w'Imana uwundi murumva ko kizira ko atinya, kuko mpwemu w'Imana niyo bari muri wewe ntushobora gutinya. Naho uhura n'ibikugerageza ubuzi ngo hari uwo turi kumwe. Haleluya. Ucusigara uhagarara kujambo ukavuga ngo hari uwo turi kumwe, hari uwambariye, hari uwambwiye ijambo, iryo naryo rikakuremesha. Haleluya. Kuko data yaravuze ngo no mu ntambara no mu byago, haleluya, nzoba ndi kumwe nawe.
sinzoguta sinzokureka nzoba ndi kumwe nawe ndagupfumbase mu kiganza canje. Haleluya. Nta kintu na kimwe kibasha kugukura hehe, kugukura mu kiganza canje. Ibyo rero byemezwa n'ufise iki, n'urongorwa na mpwemu w'Imana. Haleluya. Urongorwa na mpwemu w'Imana agira assurance, nta bwoba agira, aramenya ngo intambara zose ndiko ndacamo ndafise uwuzingwanirira. Haleluya, haleluya. Ndafise uwuzingwanirira. Kristo ubwo yaravuze ngo mwese mwe murushe mwe muremorewe zana imitwaro yanyu kuri jewe. Kristo yarabyemeye ko arazi isi tubamwo kurimwe ibibazo rimwe intambara. Aravuga ati ntimugire ubwoba, nta ngorane, ibibagora n'ibibananiza byose ntimugire ubwoba, binzanire. Haleluya. Binzanire ndavyiremeka, binzanire ndabibatwaza, ndabaha ingata yanje hahutse mwe mwikorezi yanje. Haleluya. Wuzuye mpwemu yera nta bwoba. Haleluya, haleluya. Aba wuzuye mpwemu yera nta bwoba agira, nta kimutera ubwoba, kuko abazi neza ko uwo bari kumwe akomeye, uwo bari kumwe amurinda, uwo bari kumwe amutabara, ibimugora bimubwira kandi akabimubwira afise assurance, kwazi neza ko ari solution y'ikibazo icyo ari cyo cyose. Haleluya. Nta kimunanira, nta kimunaniza, nta kimutera ubwoba, ashoboye byose. Haleluya. Iri banga muntu w'Imana ni warihushire gukarimenya, ntabwo waba uzosubira kugira n'intambara yose uzohura nayo, uzohagara uvuga uti nta kibazo. Haleluya. Ibi biriko birambako nakanya gatoyi, uwungwanirira ari hafi yanje, uwungwanirira aranyegereye cyane, uwuntabara ntandi kure aranyegereye, uyarancira inzira. Haleluya. Ukacurema kuko satani we cyakoresha n'iterabwoba akakoreka ko ibintu bitagenda, ariko mpwemu w'Imana bakubwira ngo humura, humura, komera. Amen. Haleluya. Aragukomeza. Ngo kuko mutawe mpwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe mpwemu wo kubahindura abana b'Imana. Ngo niwe atuma dutaka tuti abadata. Urumva? Muze murabe by'ukuri. Hariho itandukaniro hagati y'abuzuye mpwemu yera n'abatamuzuye. Nukuri ntibagira amasasa, ntibagira ukwizera kungana. Umuntu yuzuye mpwemu yera arazi ngo ibyago ni funguro y'umukristo. Hariho akarimbo kavuga ngo ibyago iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo, ngo maze abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo. Urumva? Abuzuye mpwemu yera, ibyago intambara zibatera gukomeza urugendo. Aravuga ati iki ni umwasi, uyu turagwana, uyu ateza kumbisa ndengane. Haleluya. Agafonsa mu bibazo kandi akabirengana. Kubera iki? Kubera imbaraga ziri mu bizera zisumba iziri mu bisi. Haleluya, haleluya. Kuko umwami wacu yaranyaze ububasha n'ubushobozi bwose satani. Ibyo rero ntushobora kubimenya utuzuye mpwemu yera. Ikintu cyose kigutera ubwoba, ikintu cyose ubona birakitse, ariko uwuzuye mpwemu yera avuga ati ngira mpangane kandi ninatsinde urugamba ndadozwe pete. Haleluya, haleluya. Umukristo ibyago bimutera gukomeza urugendo, bimutera kwambara izindi nkomezi, bimutera guhishurirwa ubundi, bimutera gutuga iyindi ngazi. Ariko abanyabwoba bibatera gusubira inyuma, bakidoga, bakavuga ngo Imana yadutaye, Imana yaraduhemukiye, Imana yagize gushyana gutya. Ushaka uparukure Bibiliya yose, abizera bageye batsinda. Nico gituma banditswe muri Bibiliya kubera bizeye Imana mu ntambara zikomeye. Urabe nk'umugabo nka Daniel akakubwira ati ubwo je nta problème. Bari bazi ko ati nitwamufatira ku Mana yiwe azoyivako. Ariko aravuga ati jewe nta yindi Mana nosenga, nta yindi Mana no kwizera. Twaramenyanye ati gupfa naho n'inzira ishikana kwa data. Imana yayisanze mu gobo gw'intambwe. Bahabudene gwa Meshaki mu muriro ati shaka muduteyo, ntitushaka gupfukamira igishushanyo. Ibibaho twe gupfa nta ngorane, Imana ishaka kuturinda, itaraturinda twe nta ngorane.
tuzopfa tukiyizera. Ibyo bivuga abantu buzuye mwemu yera, ntabwo rero umuntu w'Imana gira umwete wo kuzura mwemu yera, niwe azotuma utagira ubwoba, niwe azotuma uguma uhagaze ushingira intahe ico wakiriye n'ico wamenye. Haleluya, haleluya. Niwe azokwemeza kuri umwana w'Imana, atakintu na kimwe gishobora kugukura mu kiganza caso. Amen. Ngo mpwemu bwiwe abwirikanya na mpwemu yacu ari cyabona yuko turi abana b'Imana. Impwemu yawe irakominika n'iya mpwemu w'Imana, ukumva wemejwe ko atakintu na kimwe gishobora kukunyiganyiza. Ibiteye ubwoba ntacyo bigutwara mu ijoro kuko urarinzwe. Haleluya, urarinzwe, nta kigutera ubwoba. Birabwiririkanya na mpwemu w'Imana, ugakomera ukavuga ati ndurugamba kandi nteza kurutsinda kuko uwutsindanishiriza ari hafi yandi. Haleluya, haleluya, uwudutsindanishiriza ari hafi yacu. Amen. Ngo ariko ko turi abana bayo turabaragwa b'Imana, turabaraganywa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Urumva, niwe wawemera kubabazwa, niwe wawemera ukikorera imitwaro, ushingira intahe izina ry'umwami, urumva uri kubabazanwa nawe. Haleluya. Erega ngenda kubwire muntu w'Imana, igihe cyose utemera ibyo kuracamo, ahubwo ukaguma widoga, ugatera umugongo umusaraba w'umwami, ntuba uri kubabazanwa nawe. Ariko igihe uvyemeye muri ibyo nyene ugahesha icubahiro Imana, ukavuga ngo iyo nizeye irakomeye, iyo nizeye izonkora no muri ibi, uri kubabazwa na Kristo kandi uri kumuha n'icubahiro mu byo uri kuracamo. Haleluya, haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira nkubwire ngo nshuti yanje, niba waramwizeye by'ukuri, emera wuzure mpwemu w'Imana, mwemu yera umwuzure. Uwo ni wazogukomeza, uwo ni wazogushoboza, uwo ni wazokwemeza icuri nico wagizwe, uwo ni wazotuma udatinye biteye ubwoba byo mu ijoro, uwo ni wazotuma unesha urugamba kuko twaramuhawe kugira ngo adushoboze. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha, murengezi w'ubugingo bwanyu, uragaheza kiguri mwiza, uragaheza kigugira neza bugaca bukira. Ni wewe twizeye, ni wewe mwemu yera udushoboza kuba abana b'Imana by'ukuri. Nje gutuma nsengera bene data abatarakwakira, abataroza urwo bushobozi, bagira umwete kuko kurondera, kuko nta numwe wirengagiza abaguhamagaye urabitaba kandi ukabagirira neza. Shimwa mwami wanje kandi ushimagizwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu mwami wanje, nsenze gutyo. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.